Ya ni byinshi sifisa aho ntangurira nubwo no mari myinshi sino bandaheza kwivugira ibyo ukora biranenze ibyumviro tuyumvira ama dialogue Hagiye we are your sons we praise you kanduriya nobody like you life giver urumukate ubuzima kuriye ko ntazongera gusonza ukundi kanduriya amazi amari nyota y'ivyisi my Jesus Christ life giver mutaka mu mvura niwe wuhora numa mpumura niwe wuhora bugurura ivyugaye kandi yo buguruye ntabugara kandi yo bugaye ntabugurura nta numvuguruza wavuze nta ukosora wakoze warakoze waravuze ko ya turafise abandi basanzwe bakora gospel ndetse basanzwe bafise na école technique vocale bakoresha ndavuga Chutella na Stine&SCHOUTELLA ndi bazora bazi cyane twari twiteze ko peut-être nabonye tuzobasanga nganka abantu basanzwe nabonye bakora neza gospel amahoro wacishizeko nukuri ntimba sanje nizo wikoreye Navukiye mu muryango wo mu ntare ya Yuda kudomina mu buzima nivyo byanje burya ndabikorana intsinzi nadevuga kamujya ko nakiriye isoko ry'ubuzima budashira iri nyuma yaryo kuva kerana ntaryo yivuze ntiyigera yivuguruza I put money hayo akena cry out kondo umwami nazigera nicuza amaso yawe yarambona burya ho narindi iyo utaza kunkiza je wendo baye wundi bagiza sehera baje ngiza ukundi hadi sasa maisha safi nasikweka ufundi ya yo Keselo bakunzi ba Shari TV safa mumeze neza murakomeye Elma Love mwari mutande bukwanyu ndameze good ndameze fresh guys so uno munsi nakiriye akakiza nanje naje gusengerwa hano onya muri GGC ariko kandi sivyo gusa mfise nabandi batumire cyane batumiye nza gukizwa uno munsi nakiriye akakiza reka maze kwanda muramutse hama tubandanye n'ibindi byinshi cyane bitandukanye tumenye kwanza uno munsi hari ibiki muri GGC wo turi kumwe ninde ushobora kuba ryamera ubonye cyangwa gasanga usanzwe umenye rero umufana wiwe biba bigyoshye ni bon ya ni fresh sana umeze neza yego ndashaka utakuzi ubwonye tugenda dukwakwanya dukoresha umwanya Cubaba the son of the living God Mr. Yuno Kelo Supendo the Cubase amazina nkayo ni abantu besho babanziko none ko ari meshi byo baze cyane niriye Kelo Supendo yo baze cyane Kelo Supendo n'umurimvyi wa gospel music ariko kandi asanzwe asengera hano muri GGC dushaka kumenya neza Kelo Supendo no munsi ibikorwa byiye bihagaze gute tukwakwanya dukoresha umwanya neza je nibaza yuko ataki kirinze kirasabwa ngo turinde tuteba ibikorwa byanje bihagaze neza cyane kuko nkora ijoro no mutaga nkora mu mpemu no mu mubiri mbwana abandi mu buryo bwose kugira ashobore gukora ibintu vyiza abarundi bavyakire neza babishime kandi babinezerererwe donc ibikorwa byanje kubw'uno mwanya bihagaze neza kuko ndahantu mu muryango ndashigikiwe na famille yanje ndashigikiwe n'abantu benshi cyane batandukanye bagatuma ibikorwa byanje bigenda neza ko naje gusenga sico nahasanze gusa nahasanze ariko arategurwa igiteramo ndabona ko nawe hano onya uriko ndavuga ati karere kwanza tuyagiye kwanza umbwira ivyo igiteramo bihagaze gute iki giteramo kwanza nk'akagohe no vunira abantu ariko baradukurikira ni giteramo kinini cyane sakano gatoyi ni giteramo kinini cyane ngaha mu gisagara kubganje nibaza yuko ari biteramo bikeyi cyane maze kubona bisa niki bivanye nuko ngene giteguwe n'inguvu nyinshi gitegurana ko je ndi mubo baragiteguye cyane mubo bariko baragitegura gushika n'ubu rero ndamaze kubona inguvu zikirimo ndabona ko ari giteramo kinini cyane muri kino gisagara cacu twaje kugira dukorere ikintu kinini yakizosigara cibukwa kuri buno butaka so nibaza yuko iki giteramo umuntu yo kimenya neza n'umuntu azoba yishikiye hano je sinzi n'ukuntu no kivuga ari ibintu biba binini yanye no kuvuga buri ukuntu bivuga umuntu azobivuga fresh n'umuntu azoba yaje hano hantu kandi azi ko umuntu azoza hano hantu azoca agenda kubivuga gusumba uko ndiko ndabivuga ndi nyuma naratanguye iganiro numvise amajambo menshi atandukanye y'abandi nabonye nga kuri cover umenga barakaniye kuri kumwe n'ibicocoro nkahaya nka Jien banoraske n'abandi benshi batandukanye uriko witegura gute kwanza uko numvise umenga hari abantu bashira mu hari aga competition runaka oya mu bwami umwose akorana inguvu ziwe zose ahashikana hose nundi agakorana inguvu ziwe zose aha anye mu baririmbyi dufise ngaha nta muririmbyi numwe ashobora kugira competition n'ubundi uti kubera iki icambere iyo siyo mpemu dufise muri twebwe ica kabiri twese turirimba ama style atandukanye je ndirimba rap nkaririmba rap nyaruka haro Noraske aririmba rap genda bukebuke haro Full Life aririmba raga akaririmba na rap haro Hagiye aririmba raga yisa itandukanye ni Full Life hariho uririmba hariho Landry aririmba R&B yisa itandukanye ni Didi twese turatandukanye cyane nta numwe akora ibisa n'ubundi nico gituma twakwirirwa
turagira competition kuko umwe wese na colors na couleur atandukanye uwo bazobona wese azoba yise uko umwe wese azoza bazomubona gutandukanye nuko babonye uwundi nico gituma nta competition tugira umwe wese ahubwo ico dukora igituma mbabijya turiko turabigira nuko turiko tugira umwe man push ukora inguvu zawe zose n'inkomezi zawe zose aho ushika uhashikane na cyane ndakeka ko n'igitamo kizokwirukana amajini mu gisagara cya Bujumbura ariko kandi ndabwira neza ko umuntu atarakira akakizo uwo musi azokakira nk'akajamo ko kurangiza ikiganiro kugira ngo dukoreshe umwanya ariko sinanamenye kwanza igitamo giteguwe itariki zingahe igiteramo giteguwe 28 z'ukwezi kwa 11 ni hirya ejo no muzi ni hirya turahashitse abantu bari bafite ama programme atandukanye ni barabe bayanire ku uwo munsi iyi niyo map of the map niyo map isumbi zindi map zose niyo map umuntu wese yoza mu babwire bagenzi babo babwire na bagenzi babo yuko kuri GGC mu Kigobe haje impande ya station top 1 haje impande y'isoko nkuru ya Kotebu aho hantu hazoba hariko habera ibitangaza n'utwumiza nk'uko Norasika yavuze ati ivyo nivyo twiberamo hazoba hariko habera ibitangaza kuwo munsi wa Mungu dimanche kuva 16h ibintu bizoba bitanguye kwaka ni non stop nta bintu vyo kuregeza zo turiko turavuga ubutumwa bishiye mu mastile yose atandukanye yo kuririmba harabarinzi bakomakomeye hariho GN hakaba Norasika hakaba Jeo Kero Supendo hakaba Ephraim the King hakaba Full Life hakaba Patience hakaba Didier hakaba Landry Perk abo bantu barakwiye abo bantu bonyene barashobora kwasira igihugu cacu je ndabizeye aho bari igihugu nico sonza mu vyerekeye kuryoherwa mu muziki cyangwa guhezagirwa cyangwa gukorwako abo bantu bonyene bari kwije nta bandi bantu benshi bakenewe abo bantu bonyene ndababwiye bazobahaza kabisa jewe naratumiye abantu ndababwira ati nawe muri famille ati come on muzokibonera ivyo mutari bwabone n'ubwambere aho yaba artiste benshi nkaba bafise umutima umwe bumva ibintu kumwe bafise understanding imwe y'ijambo bafise gukunda umwami kumwe bafise yerekwa rimwe bafise urukundo no ni jambo rimwe ibintu vyinshi cyane duhurije ko tugata duhurira ahantu hamwe ndizera ko zokora ibintu bitari bwaboneke vraiment cyane gose aho nyine turangiza kugira ngo tukwakwanya inkorero nanje umunsi neza urangize neza akapera gatowe ni byinshi sifisa aho ntangurira nubwo no mari myinshi sino bandaheza kwivugira ivyo ukora biranenze ivyumviro tuyumvira ama dialogue dia we are your sons we praise you kanduriya nobody like you life giver urumukate ubuzima kuriye ko ntazongera gusonza ukundi kanduriya amazi amari nyota y'ivyisi my Jesus Christ life giver mutaka mu mvura niwe wuhora numa mpumura niwe wuhora bugurura ivyugaye kandi yo buguruye ntabugara kandi yo bugaye ntabugurura nta nuvuguruza wavuze nta kosora wakoze waravuze ko asante sana mzee urakoze cyane asante guess kwa kundi ngene hahandi ngene ntukiri muri GGC tukanda kwandi about concert zoba dimanche ndi kumwe n'uwundi ndetse asanzwe ari niwe mu bandi bazokora igiteramo brother ni haje safi sana boss umeze neza fresh sana umenga kamero karagufashe changamuka je ndacanga musiye muti urameze neza ya ndashushe akapera kawe niko je nshaka kwinjirana nako ya ndavukiye mu muryango wo mu ntare ya Yuda kudomina mu buzima nivyo byanje burya ndabikorana intsinzi nadevuga kamujya ko nakiriye isoko ry'ubuzima budashira iri nyuma yaryo kuva kerana ntaryo yivuze ntiyigera yivuguruza I put money hayo akena cry out kondo umwami ntazigera nicuza amaso yawe yarambona burya ho narindi iyo utaza kunkiza jewe ndobaye wundi bagiza sehera bajewe ngize ukundi hadi sasa maisha safi nasikweka ufundi yo akazina itwa Full Life aka Masterman Full Life yeah. aka Masterman bisigura umuntu wasizwe amavuta okay brother igiteramo nico niko naganira ko no munsi umwese mugire kwanze ngene yaciteguriye ingene karacakira ingene abona ko kizoba gihagaze uwo munsi igiteramo kizoba gihagaze neza nkuko ukora bivuga turagishuhiye kandi tukiriko gose ku buryo atamapo nimwe ushobora gufata kuri uwo munsi wa 28 ibintu bizabikaze gose nk'akantu wumva ko kazoba kari kakabirya wobwira ukaduhukirana bigatuma agirisha akagiye kuzohashika uwo munsi niki kanu gatuma kabijya cyane no tuma mvuga ndabaye motive kanzogende tu nizoba ari ya concert dushiranga ama CD tukaririmba dukurikira ama CD zoba ari concert live hazoba hariho ubuzima buri ibintu tuko turabaho ubwo nyene ni ibintu bizoba biriho ubwo nyene tuko turabibaho donc akona kantu kabijya mpamagarira abantu benshi kuza iyo munsi ni live zoba ari live si playback ni live zoba biri live playlist yiwa uwo munsi zoba ari yenda kufisa indirimbo nyinshi ndetse zinakubona playlist yiwa abantu barabizi nigera ndabagurisha n'umusi numwe ndamufise ndafise sinkakera ndafise na mpiri irega narafashe mpiri sinkiba ubuzima bubiri ndaja kari yukugororoka kuva mu bukiyo bwa kabiri skra
ibintu bikaze sana ego reka turangize iganiro neza kugira ngo ducunguze umwanya ibikorwa ariko kandi tunatumira abantu kugaruka kandi gushigikira ariko kubera iki kintu magiteguye umwanya mutoyi mukaba mutagihaye poni ni cyane ikintu nibaza ko imbere ko bakinzu utazakonza kuba ufise plan canke ne fondation ingene inzu yawe izomera iyo twarashiyumviriye ko ubuhabwo niyo kigiye kuvuka umwana baramwibungenga mugabo akavuka ku munsi uwo munsi amezi 9 yaheze donc iki nico gihe mbona twarateguye bamwe biwacu hari iwacu batakira batumvana n'ikintu cha gospel sivyo ariko bakunda kuja ahantu baryoherwa banezerwe uwo munsi concert zo biteguye gute ni kuja nga mukanisa nketu tombe bishe turantre yaho ofete abantu babifashe ko bitari ubundi ahantu hari ibintu bya mbere biryoshe ni muri concert za gospel concert ya gospel abaro tala zitigeze kubaho haro tala ngaha atanu mu artiste numwe aririmba sekira afise hari tala zikaze sana nico nko mugenzi wanje yababwiye yava Keros kwibaba yababwiye ko ari ibintu bifise ifoto mwese birisa nibisa n'uwundi kandi revyo ibintu bidasa n'ubundi nivyo abantu bakunda bya bintu bisa bigenda bisa byose bigenda bitandukanye mugabo ugiye kuraba abandi bo hanze baririmba ibintu mengo bigomba gusa mengo nyeremeza ukuntu kandi nta buzima burimo mugabo twigwacubira biravivifia birabeshaho umuntu akora vyumva biramuha izindi nguvu biramuha kundi kubaho biramuha ivyizigiro byo gukunda uhoraho no kubaho ubuzima yatanze Yesu Kristo brother ndagushimire cyane kwa nawe mama asante thank you very much another one turi kumwe kandi nande wowe sindamuvuga mwizana baza mwese muramuzi yandise yakoze vyinshi asanzwe azi muri vyinshi ni GN brother ni salama umeze neza cyane gose ariko kubera ko ukunda kubutekereje cyane nko jewe hagiye mani ko ndamedita rero urumva kumwe tugenda nyene kugira ngo twakira abantu neza ukantu kamwe gusa stakiskia izo kelele kele hey yeah Yesu wangu ni mkali hey usicheze tena hey usipime tena you a liar Jen uri kumwe n'abandi barimvi bagenzawe ndetse kuri cover ya concert zo ba dimanche sivyo uri kubitegurira gute na cyane mu gihe tuzi neza ko woho rero hari byinshi cyane ukora batu bengi banabijua ukora vyinshi ariko kandi hariho nibindi petero ko yumva uzokora utari bwigera ukora cyane gose kuko cyambere cyo nzoririmba live nufuga live imiziki yanje myinshi basanzwe bamenyereye kandi batarumva ndirimbye live kuko ku bantu banzi barazi ko ndirimba bon electronique eko rero electronique yo tuyiconvertishije muri live biba bikaze cyane urazi nk'umuraperi ariko baramuhanye n'ingoma ziremereye ariko ari live ariko baravuza mood na vibe irahinduka sasa ujya munsi abantu boza bategeza kwitega ibintu nyene batari bigere bumva kweri kuko kubindi vyo barabizi yuko nyene ariko hazoba hari sikameze ukoze live oya subwa mbere ariko live y'ubu rero yubiri perfect kuko yongewemwo ibintu vyinshi bitandukanye bishasha batarigera bumva n'indirimbo ntarigera ndirimba live ibibazo vyanye vyinshi nabirinde kugira ngo ndabikubaze wewe kwanza ngaha anye sivyo twende vizuri igitamwe kizotangura sangapi gihere sangapi kizotangura isaha 10 gihere saa 2 z'ijoro no kuvuga ko amasaha nka 3-4 gucyonya turiko turakira mpwe muyera biriko biraduga ku mwuka mwinshi ikindi nuko azoba ari non stop sivyabi byo kujeba nakango hama ngo ni rumengo ni seda kavuga ni live cyane sede ndavye ngaha anye mbona umenga na baririmbyi basanzwe basengera ngaha gusa mu gihe tuzi neza ko hariho abandi baririmba gospel ndetse neza bari out ya GGC kwere mutavuze reka dutumira abandi bo hanze nabo bazi badufashe kwanza kuteramisha abantu twe turi beshi cyane harabaye hamaye ministeri nze nyene bake bashoboka urazitahura bake bashoboka uri n'umuryango munini ya cyane urumva twaragerageje naho ningira nabo nga urumva kuko ahani nko ntibujumbura haniho iri GGC harahandi mu zindi ntariri n'inyuma y'igihugu urumva aho twarageregeje nyene kuba twobikorera ko kugira ngaho sari ntibari kuronga nando bandika ngaha worshiping glory gucya none umva abandi bari kuza kandi ikindi gitangaje nuko twese ngaha nta numwe nk'uwundi cyo tuba kandi rero nico gituma abantu boza kuko wowe wonyene uzovuga ati none ko numvise ubwoko bwose bw'imiziki ababoze nta numwe asa n'uwundi nta numwe ari muri line y'ubundi umengo nabantu ngira batanazi na mu gihe giheze mwari baruse uwundi mwana mushasha muri GGC El Pacifico muramu presenter ku ndirimbo nziza cyane ariko no muzisi namubonye mu bandi ngakobere no kuvuga yuko El Pacifico aha muri GGC afite ibikorwa bibiri rero muri iki kuko iyi ari first edition ndibageza babibonye niyo concert ya mbere yitwa Worship in Glory concert no kuvuga yuko hari ikindi kintu we ategereza gufata
akabangi donc akagi ariwe novuga kimetriza cyane nico gituma sino nakubwiye aha si ukuvuga ngo ni twe twenyine hariho benshi cyane rero wewe ariko kuko adafise igikorwa kimwe gusa hari ikindi yabaye arakora nka jene nkaje mu gutumira abantu bariko badukurikirana kugira ngo turangize cyo no babwira nuko bazoze ntibazoba desi mu mpande zose cyambere mwe mu yarabiteguriye natwe turabiteguriye n'ikibanza kirabiteguriye ko twe turi umuryango wakirana neza uri powerful kandi uje ikirere cyacu nta kuntu na kumwe wota utaryohewe. Asante sana papa. Dukomeza n'igikorwa cyacu turi kumwe n'undi ngahanye tubanze kwanza tumuramutsa atwi present sava. Sava bien. Meze neza. Meze bon. Kwanza konda kumenya nga. Ephraim. Umeze neza? Yeah, meze bon kabisa bro. Ephraim the King umwe bose bambwiye ngo umwe wese afise style zo kuririmba. Style yawe ni iyihe? Twende. Je ndimba R&B. Yeah, afati akapela ba. Ivyo ntari niteze ivyo je ntanibaza ibice birandense jimpo narutkumiza sigaye nkundi siyoni kurusha ubwa mbere oh god Zion boy Ephraim the King akaji umenga numvise mije ujya Sadbina ntavyumviseho Geni kiwanje man nunakari live ariko uraririmba neza papa. Yeah, thank you so much bro. Igitaramo kitegure gute kuri kumwe n'abandi baririmbye muri gospel sanzu uzi ko banditse zina cyane ngira ngo kamvuga ko gusumbaho ugeze wewe. Yeah, igitaramo ndiko ndacitegura neza kandi urabona ko tuvuye mu repetition. Yeah, ndiko ndacitegura neza mu buryo budasanzwe mu burere bwose. Ego ni Ephraim azoza gukora igitaramo sinzi ko ryo bari ryambere cyangwa ryo bari ryakangahuye na GN kuri stage kugira ngo mukubite neza show imeze neza. Siryo ryambere kubera ariho n'indi worship in glory yahoriba gusa ntiyari worship in glory concert turadurira kuri stage nyene siryo ryambere. Ikintu wifuza kuzokora ku munsi wa Mungu kuburyo usohotse gusavuze ati na Mariza GN cyangwa abandi bose muri kumwe bakubwiye ati na jamaa yetu Saruti. Ikintu nifuza gukora so mwe muyera bwa mbere nizera mwe muyera ari kuri control kubera ubu arabizi bizoba dimanche kandi abizi ko jewe na mwe muyera tuzokora ibidasanzwe umuntu wese azoba yaje ngaha muri kino kibanza azobona ko ari Imana yari kirikorera. Ego nkakajambo ko gutumira gusa abantu kugira ngo tubandanye sasa kila mtu abafana bawe cyane cyane hapa nishapata wa GN nishapata wa nani ule Kelosi full life nishampata asikaye wewe sasa na Noraske na patience ahari nkina kiwe kwaza abafana bako ni barete. Abafana b'iwanje barabizi ko misi yose iyo ndiko ndagira ntuze administration iyo ndiko nda ministeringa nyene bidasanzwe bitegerezwa kuba so nashaka ndabatumire isaha barayizi kari ya indi ni 16h isaha 10 z'umuhingamo kuri ni lo 28 Novembre na hanyene kuri GGC i dimanche bazoze nyene ni live concert kwera kenshi bari bamenye ntari ndarimba live ariko ubunzo ariko ndaririmba live concert uravyumva bro sauti guys afisijwi bro ndabizi nyene bazokumva ibintu bidasanzwe mu buryo budasanzwe nyene. Asante sana papa. Igena ninde kugira ngo wishike kirageze na ndindire kugira ngo umuntu umukobwa umwe nyene nabonye kuri cover asigura impamvu ari wenyene kuri cover kwanza mu gihe muri kigisi sanze ko ariho ibihumbi by'abantu umeze gute patience? Ni sawa meze neza yego. Kwanza mukunyakira banzo ndirimbire ko eri nanje nakira gakiza. Okay, reka ndakuririmbira akaririmbo k'ikiganda. Oye kirundi numva mwizana bariga. Okay. Hallelujah, 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 nushimwe, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nushimwe, hallelujah, 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 nushimwe. Meje kweko ko igitaramo kizo ikaze cyane kuko ndasengewe ndereswe urumva igitaramo kizo kidasanzwe basemeze neza no Yego cyane ngo uririmba neza kuburyo n'umumenga bana je nashitse Imana ishimwe cyane wite kwanza ku giteramo
igiteramo vyifashe neza, imyiteguro turayirembeje kandi hageze kaze cyane. Ego banzwe usigure kwanza impamvu uri umukobwa wenyene mu bisore bingaye umwe babiri batatu bane batanu batandatu indwi. Oya ubwo n'ubuntu nagiriwe ubuntu nabwo ntubisigura. Aha nta zindi nkumi zihari none. Ego zirahari. None ko riki batazisizeho kwanza bagashira ko wewe wenyene. Uri Oya ofete ikindi gihe nyene bazoboneka ariko i first edition ni jewe nyene nabonetsemo. Wowe nyene wabonetse wenyene. Okay mbwira ngene witeguye gupambana n'aba bahungu bose mu gihe uri wenyene kwanza nk'umwigeme. Wow ofete ngaha presence ya mpwemu yera ni hizobiri byose ndabikesha mpwemu yera muri Yesu nta by'abagabo n'abagore nta by'abahungu n'abakobwa urumva niwe wenyine azoba hari ngaho ubuzima buzotemba. Haro benshi bavuga yuko gospel muririmba mfatire cyane kuri Hagiye na Vyoroshe yuko peut-être atari gospel mwitahuritse cyane ko twe nko bandirimbe haga numva menga yanishafika lakini jina aje atakambye ati lelelele ndumva ati wakana nambia bitugani kugira ngo abantu bakurikirana bafise izo mind bumve neza ko bakuye kuza kuhaza niki ikintu babasiguriye rap ya gospel ni rap iri deep ahubwo haba harimo worship haba harimo praise haba harimo niyo mood yo kurapura ukaguma muri mood ukagumamo urumva hose burya byose ni ivy'Imana byose byatanguranye n'Imana rero nimba hariho abandi babigira nuko babikuye mu bwami rero twebwe tuba turiko turabikora kubera ari ivy'iwacu nukuri ndabatumiriye kuza kumviriza rap za gospel ayaya kaze cyane turafise abandi basanzwe bakora gospel ndetse basanzwe bafise na école technique vocale bakoresha ndavuga SCHOUTELLA na Stine&SCHOUTELLA ndi bazora bazi cyane twari twiteze ko peut-être nabonye tuzobasanga nk'abantu basanzwe nabonye bakora neza gospel en fait ubunye kubera ari edition ya mbere twashatse gupromotinga abaririmbyi bo ngaha turi benshi deje urabona ko yuzuye ngaha rero twashatse tubanze tugire ikintu cacu twagukigwe hama ikindi gihe tuzoshobora gutumira n'abandi bazotegura kuza ese hari imigenderanire ya patience na école technique vocale yabashutira canke muzinanye uko bisanzwe oya nta lien ihari ndabazuko nanje nduko nyene ariko urazi ingene musanzwe mukora turi muri gospel nyene reka twaruka nyene muri gospel kugira ngo tubandaniririzemo ukuntu muri murakora gospel music mwese murabona ko hari inguvu zidasanzwe ariko biraza bizana mu gihe tucaye tubimenyereye ko tubona gospel abantu bayitayeho cyane mugo ubu baravyitayeho cyane ndetse baranabikurikirana cyane cyane turabirabeyo turabikora cumbwira inguvu iri kirazu no munsi yoba iva kuki kugira ngo muvuge ati abantu ko dukurikirana bivanye n'ikintu cyo cyarahaba en fait ni gihe peut-être turashobora no kuvuga ko ryoba ari kanguro hari ahantu ibihe vyigeze kuza ukamengo hari amastyle y'abantu bo mwisi hari amastyle aririmbwa n'abantu kanaka ariko burya vyose byatanguriye mu Mana nta kintu na kimwe umuntu yashizeho kitaje giva mwijuru ego nico gituma rero ubu abantu benshi barabitahura bakaca bazibijamwo barabonye ko bafise impano bakaca bazikoresha abandi bantu bose babarimba gospel batahura iki kuba mwateguye igiteramo ntimubashiremo oya urumva ivyo onye sinzi ingene babitahura ariko kandi na cyane ikintu gitanguye gihera nyene mu rugo urumva turaba artiste benshi twashatse kwanza tubanze turonka umwanya twese abantu kwanza bo ngaba baronka umwanya hama then après tuzosha tubigira asante sana akajamo kurangiza kugira ngo utumire abantu bawe nawe kaze cyane kaze dusangira imigisha y'Imana ndazi uko waje siku uzosubira inyuma ego ivyo vyizere le Saint Esprit azoba ari présent ni hazoba ari bizoba ari ibintu biryoshe cyane ndababariye babateguriye ibintu vyiza twabateguriye ibintu vyiza cyane kaze cyane ntubu muhombe asante sana ariko menga gosubira kansezera kwandika ngo nisubire nje muri mvuye cyakigabure cyakigana kirashikiriwe okay wachitiwa oyo mukama wachitiwa
wachitiwa oyo mukama. aya maju bayabigishiriza ngaha nyene canke bikwa Ego hano nyene ni nahantu tumenye turonkera ubumenyi bwinshi. mimi natamani nione mwana bafundishaga sister asante sana ego yes tubana twakira ubutumwa bwiza ndetse n'ubutumire budasanzwe kuri iki gisi ndi kumwe kandi nande na Landry afise vyinshi yotubwira nawo no munsi papa ni yaje salama umeze neza cyane Landry n'umusaza akunze kubatekereje cyane akunda kuvuga cyane reka mbanze ndagukosore sindi umusore ndi umupapa uri umupapa ife nacyo narinzi gusa oya ni wewe wenyene ni papa w'abana bangahe umwana umwe of course kuri cover kamera ngena direct kuri cover bakugize wa kabiri abantu bumwe ko no kuririmba uzokwinjira kuri number 2 oya ngena tuzokurikirana mu kuririmba reka ndabigire surprise umuntu wese azoshaka kumenya ngena twakurikiranye aze yishikira biraka mugabo dupanze ukuntu kwiza cyane umuntu wese azoba yaje azoshima ndabuze ufise orere kugira ngo anyibira akabanga kwanza mu rusaku nare kubivuga ariko Landry yiteguye gute ku giteramo igiteramo naciteguriye neza cyane hari ibintu byinshi twateguye naragisengeye personnellement twarafashe umwanya nk'umugwi wo kugisengera twarafashe umwanya wo gushopinga tuzoba tuberewe ibintu by'ubwiza gose muzobibona vraiment ego nuko barageza na shopping kugira ngo igiteramo kizoze bamaye impuzu nshasha gusa ni mu bwami bwera uwo munsi ni mu bwami bwera kuna bitu birefu tugira kugira ngo dutumire abantu ijwi rya Landry ritume uri kankurikirana aza kundaba akapela igihano kindonhesha amahoro wacishizeko nukuri ntimba sanje nizo wikoreye. Okay, reka ngeze ngaho ibindi ni dimanche le 28 Novembre kaze mwese abari Bujumbura abari mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura abashoboye kuhashika bon nibaza ko abari hanze y'igihugu umwanya wabasize nyimba utaragura itike y'indege vraiment nibaza ko ubu bitagikunze mugangira tuzoraba kindi gihe tuze tubane mugabo abashoboye kuhashika bose ndabatumiye kugira mwumve ibi bintu sigaje ntagize kuri iyi microphone. Turagushimiye cyane papa Landry. Ego murakoze sana. Inyuma yo kubona benshi yo kuganira na benshi bakaturirimira bakatunezera bakadutumirira ndi kumwe n'ubundi rero ari wowe ari special ari special gusumba bose kuko iyo ntamuronka reka ntacokorese umwe wese ndazi yareka ariyumvira ati none ko hari ibintu bataratubwira bitakwaje atatumbye umeze neza mama cyane meze neza yego ese bya biri ngoma yo twidondora nagira ngo tumenye ego mbo nitwa Mirena Minitegeka hamadu mu coordinatrice w'evenement Worship in Glory concert ego ahanye nto cyashaka kumenya rero byinshi cyane kugira ngo uri kadukurikirana abimenye evenement iteguye gute sasa rero wowe ni ubijeje evenement iteguye neza cyane turiteguye abantu turabiteguriye techniquement turabiteguriye spirituellement turabiteguriye psychologiquement turabiteguriye mu buryo bwose benshi bambwiye ingene bizo bimeze bambwiye ko ari gutangura kuva saa 10 gushika saa 2 z'ijoro ariko nari narindiriye kwanza kumenya eske kwinjira ni kubuntu tuzoza ko tusazo tuzi neza ko bana tugiye tuko tunembea Mwenyezi Mungu ko tutazira Imana tuzoriya cyanye nikukuje hivyo oya kwinjira bizorihishwa hariyo yandi ma evenement dusanzwe twoganiza nka eglise atarihisha mugabo inye ni Worship in Glory concert tuzorihisha kwinjira si kubuntu ariko kandi ni ku mafaranga ngana gute ego hariyo ticket simple izo bigugu 3,000 hama ticket twovuga sponsor ni kuva ku 5,000 kuduga aho ushoboye ticket simple 3,000 VIP 5,000 ese muri turi muri gospel VIP na simple biza bitandukanye navye ticket sponsor ariko reka nabonye handise sponsore barafashe gushigikira umvuga ati ndashaka kubiba kuri aba artiste ukavuga ati reka sindenze 3,000
ukaca uvuga ufise 100 azobishirako bana ne kubera iki miliyoni why not ego target yi evenement ni target yi evenement d'abord no gupromotinga aba artiste bacu ego hama no kugerageza kubavyura financièrement kuko uburyo buzova muri ntoze muri iki gikorwa buzogenda gufasha aba artiste bacu. Asante sana mama. Akantu kanyuma burya nimwe musanzwe mubagirisha repetition yo kurimba ko numvise amacho abafise bana bameni unwa oya sitwe tubagirisha ama repetition mugabo barafise cadre ngaha anye Gigi Sound no mugwi wabo niho basanzwe rero barerewe niho barirerwa bagakurikirana bakamenya amatara bakamenya tuyunye two mu promotinga gutya unye two mu promotinga gutya iyo Gigi Sound tuyita ni label ego bamwe mufise barimvye benshi ngaha ba gospel ariko kubera iki mwahisemo gushira abantu bakenga bon twagerageje kurondera the best of the best dushaka gutanga vyiza vya mbere manaki hawa ndo wakali wako hapa ni wakali bikitasigura ko nabandi batagize atari bakali mugabo abakunzi nibaherera mu mubindi hazoba ni first edition hazoba second edition hazoza n'ibindi nandi ma event nabandi bazoduga bazi ego cyane cyane akajuko kamfashe nanje gutumira bariko baradukurikira ego turabahaye kaze azoba ari dimanche hasigaye imisi miki no musi hasigaye imisi miki vukaze muze ku bwinshi muzohura n'ubwiza bw'Imana kuko ishengero ryacu devise yacu no revealing the glory of God hazoba ari ubwiza bw'Imana kandi azoba tuko turatazira Imana urumva ibitangaza n'utwumiza niho byiko biribera kuko aho Imana iri ubuzima bwariko buratemba. Barakoze cyane mama. Yes bakunzi ba Charity TV twayaze menshi mwahuye na benshi reka nanye sigenda bahaye aka message keza yuko hajyanya kuza kwitabira igikorane biratuma nawe hari ibintu byinshi cyane bihinduka ufise stress ziragabanuka ndetse ufise ibibazo byinshi akava hana bitoreye umuti bivuye nuko Imana nayo hezagira mu bandi bantu hezagira mu bikorwa kuko bavuga ati utifashije ni Imana yo mufasha ifashe kwanza wereke nguvu ko ufise kuyitazira kuyihimbaza kugira ngo bize bigende neza ni ku munsi wa Mungu ngahanya nta handi rabaneze je byananiye gusaba mu cyongereza ariko urahisomera urabona worship in glory consent edition ya mbere niko bizabimeze nanje Elma Love mwari mu munsi nzoba naje kuranga ingene bizabimeze ingene bihanga gizo ko performinga neza hama tubashikirize inkuru murakoze cyane.